wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uno munsi mu ijambo ry'Imana dusangira dushaka gusoma mu itanguriro ku nkuru ya Aburahamu. Itanguriro igice cya 12 duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Ngo nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, ngo n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, ngo kandi uzokuvuma nzomuvuma. Ngo kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohererwa umugisha. Nuko Aburahamu aragenda nk'uko uhoraho amubariye. Loti ajana nawe. Aburahamu yari amaze imyaka 75 igihe yava i Harani. Aburahamu ajana Sarayi umugore wiwe na Loti umuhungu wabo n'itunga ryabo bari batungiye i Harani. Ngo bo n'abantu baronkeyeyo bavaho ngo baje mu gihugu c'i Kanani. Nuko bashika i Kanani nyene. Aburahamu adwebera ico gihugu ashika ahantu hitwa Ishekemu ku giti c'umweroni ca More. Ico gihe abanyakanani nibo baba muri ico gihugu. Uhoraho yireka Aburahamu aramubarira ati uruvyaro rwawe nzoruha iki gihugu. Aca ahubaka igicaniro yubakiye Uhoraho amwiyeretse. Ngo arikora avayo aja ku musozi wo ku ruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli ahashinga amahema. I Beteli hasigara iburengazuba bwiwe, ihayi hakaba iburasirazuba bwiwe. Ngo naho nyene ahubakira Uhoraho igicaniro yambaza izina ryiwe. Nuko Aburahamu akomeza kugenda atahira yerekera i Negebu. Ngo maze inzara iratera muri ico gihugu. Nuko Aburahamu aramanuka aja muri Egiputa ngo asuhukireyo. Ngo kuko inzara yari nyinshi muri ico gihugu. Ari hafi gushika muri Egiputa abarira Sarayi umugore wiwe atumve ndazi kuri umugore w'igikundiro. Nuko abanyegiputa nibakubona bazovuga batuyo n'umugore wiwe, baheze banyice nawe bakureke. Ndakwinginze uzuvuge kuri mushikanje kugira ngo ndabwe neza ku bwawe, ubugingo bwanje ubukirishe ivyo uvuze. Nuko Aburahamu ashitse muri Egiputa, abanyegiputa babona yuko uwo mugore ari mwiza cane. Abanyegiputa babona ko uwo mugore ari mwiza cane. Abamenyekana ba Farawo bamubonye bamushimira Farawo. Nuko umugore ajanwa kwa Farawo. Farawo agirira Aburahamu neza kubw'uwo, aharonkera intama n'inka n'indogoba z'amafizi n'abagurano n'abahungu n'abakobwa n'indogoba zivyara n'ingamiya. Uhoraho ateza Farawo ibyago bihambaye bo n'urugo rwiwe, amuhora Sarayi muka Aburahamu. Maze Farawo ahamagara Aburahamu aramubaza ati co wankoreye co niki? Kutambariye k'umugore ari uwawe? Niki catumye uvuga ko ari mushikawe
nanje nkamujana nkamugira umugore wanje. Nuko nguyu umugore wawe mujane wigire. Farawo abarira abantu kumuherekeza, bamuherekezanya n'umugore wiwe n'ivyo yari afise vyose. Aburahamu araduga muri Egiputa bona umugore wiwe n'ivyiwe vyose, na Loti ajana nawe baja i Negebu. Kandi Aburahamu yari umutunzi cane w'amasho n'imikuku n'amafeza n'amazahabu. Amen. Ndagejeje ngaha yari itanguriro Genese igice ca 12. Uyu munsi ndashaka ko dusangira ikintu numva ku mutima wanje ko gikomeye kandi nizeye kandi nsaba Imana ko idufasha ikoresheje iri jambo yuko nk'ishengero ry'Imana tugira ikibanza tuvuyemo tukagira n'ikibanza tugiyemo. Amina. Iri jambo ryo mu itanguriro 12 igice cose 13 mu bisanzwe inkuru irabandanya 14, 15, 16. Inkuru ya Abrahamu benshi muri mwe baramaze kuyisoma. Mugabo numva uno munsi nshaka gushimikira kuri iki kintu gikomeye. Iyo uri kuraraba mu ijambo ry'Imana ukaraba ubuzima bwa Abrahamu cyangwa ukaraba ubuzima bw'abandi bantu b'Imana bagendanye nayo, hari ibintu bikomeye tugenda tubona mu ijambo ry'Imana. Hari ibintu bitangaje Imana yagiye ikorera ubwoko bwayo. Hari ibintu bidasanzwe bidaharugwa mu gitigiri c'ibintu bisanzwe. Hari ibintu bidaharugwa mu gitigiri c'ibintu bishikira abandi bantu bose. Hari ibintu vyitwa ibitangaza, hari ibintu vyitwa utwumiza, hari ibintu bishoboza umuntu kubaho ubuzima bunyuranye nk'ubw'abandi bantu bo mu gihe ciwe bariko barabaho. Iyi Mana dusenga canke Imana dukorera canke Imana twakurikiye, nibaza ko benshi muri twebwe tugitangura gukizwa canke tutarakizwa tumva Imana bayivuga, hari ukuntu bayivuga mu buryo butangaje, hari ukuntu bayivuga mu bw'ibitangaza, hari ukuntu bayivuga mu buryo buhambaye. Je ndibuka ko mu bintu vya mbere vyampaye gukunda Imana canke vyampaye kwifuza Imana canke kurondera Imana canke gukurikira Imana, nukuvuga ngo yari ubwa mbere kuva mvutse gushika nkure, yari ubwa mbere numva ikibanza canke ahantu kanaka, isi kanaka ivugigwamwo ngo vyose birashoboka. Isi tubamwo iravuga cane ku bintu bidashoboka. Isi tubamwo iravuga ku turimbi dutandukanye tuhari. Isi tubamwo irakubwira yuko bagutoye urugwara rukomeye, rero muri urwo rugwara bashobora kukubwira ngo hanze kumbura atari mu Burundi barabivura canke ntibabivura, ariko iyo ushitse aho hanze hitwa ngo harakomeye mu buvuzi bakakubwira yuko bitavugwa, nukuvuga ngo barakuha itangazo bakakumenyesha yuko igihe cawe cukubaho gisigaye ari gitoya. Isi tubamwo guhera mu gatondo gushika mwijoro iratwereka uturimbi, amalimite dufise aho tudashoboye kurengana. Ariko iki gitabo c'Imana Bibiliya ugisomye umengo kiba mw'isi inyuranye n'isi tubaho. Iki gitabo c'Imana Bibiliya iyo ugisomye kivuga ku nkuru z'abantu babanye n'Imana, kivuga ku nkuru z'abantu bagendanye n'Imana, kivuga ku nkuru z'inshuti z'Imana, z'abagenzi b'Imana, z'ubwoko bw'Imana, z'abantu babaye mw'isi, ariko abo bantu ntibabaye mw'isi nk'ab'isi, abo bantu ntibabaye mw'isi bafise uturimbi nk'utwo isi ishiriraho abandi bose, ariko muri irya si ifise uturimbi twinshi ishiraho. Ubu bwoko canke aba bantu babanye n'Imana barengera bwa burimbi bwose isi yashizeho, babaho ubuzima bunyuranye nk'ubw'isi ibwira abantu ko bashobora kubaho. Rero igihe tubwirwa Imana, igihe duhamagarirwa kwitaba Imana, igihe tubwirwa ubutumwa bwiza, ntibatubwiye ikintu ico ari co cose, ntibatubwiye kubana n'ikintu ico ari co cose, ntibaduhamagaye kubana n'akamana canke n'agashusho canke n'akagirwamana, ntibaduhamagaye kubana n'akantu akariko kose. Ariko igihe tubwirwa Imana, igihe batubarira Imana, igihe ubutumwa bwizwa buvugwa,
igihe itangazo ridushikira badutangariza batubwira Imana batubwira uhoraho, twahamagawe tubwirwa kubana n'iyaremye ijuru n'isi. Twahamagawe tubwirwa kuva mu burimbi twari twarashingiwe, buvanye n'aho twavukiye, buvanye n'aho twakuriye, buvanye n'imiryango yacu, bivanye n'amazina y'imiryango, bivanye n'ubwoko, bivanye n'amoko, bivanye n'ibintu byinshi bitandukanye. Turafise uko twakuze, uko twabwiwe iby'isi yatubwiye, turafise amamesaje twaronse atubwira akarimbi. Ariko umunsi duhamagagwa, abarundi bakunda kwihenda umuntu apfuye ngo yitavye Imana. Oya, ariko umunsi twitaba Imana twebwe, siko umunsi twitaba umuhamagaro w'Imana yacu, siko umunsi nk'uko umuririmbyi yavuze ngo numvise ijwi ryawe ryiza rimpamagara ngo nze. Umunsi twumva ijwi ry'uhoraho riduhamagara, umunsi twitaba, ntitwitavye ikintu icyo ari cyo cyose, ntitwitavye umuntu uwo ari we wose, ntitwitavye akantu akariko kose, ntitwitavye ubuntu buri limite nk'ubwuzuye aha mu isi buri limite. Ariko umunsi twitavye iyaremye, haleluya, twitavye iyaremye ijuru n'isi. Kandi guhera ico gihe twitavye tuvuye ahatandukanye, twitavye tuvuye mu moko menshi, twitavye tuvuye mu manationalite menshi atandukanye, twitavye tuvuye, ijambo ry'Imana rinatubwira ngo muri mwebwe ngo ntabahambaye benshi bari barimo. Twitavye tuvuye muri bwa burimbi bwacu, ataco turi, ataco twokwishimira, atagikomeye turi, benshi twarayobewe, benshi twarananiwe, benshi twarihebuye, benshi tutakigira ikindi kintu na kimwe twojamwo. Ariko tumeze bamwe tumeze nk'ibirobezo, twitaba Imana isumba byose. Mu nyuma tumaze kwitaba Imana isumba byose, ntitwaba tukiri ivyo twari turi, ntitwaba tukicitwa ivyo twari twitwa, ntitwaba tukiri hahandi, ariko tuba ducitse umwe n'uwaremye ijuru n'isi. Amina. Ico kiba kirahinduye ubuzima bwacu. Amina. Aburahamu mu ijambo ry'Imana ritubwira ngo niwe sekuruza w'abizera bose. Amina. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo twebwe turi uruvyaro rwa Aburahamu, siko? Ijambo ry'Imana nta na rimwe twebwe ritwita uruvyaro rwa Toma yizeye abonye, ariko ijambo ry'Imana ritwita uruvyaro rwa Aburahamu yizeye ivyo atabona. Amina. Amina. Imana ituvuga, Imana idusezerana kera kuri Aburahamu ko azovyara uruvyaro rwinshi, yavuga twebwe twavyawe n'icamubahaye kubaho ubuzima nyakuri, natwe tuvuka mu kwizera. Amina. Amina. Kandi uyu Aburahamu ari we sekuruza wacu mu kwizera, turabona ingene yabanye n'Imana, ingene yagendanye n'Imana, uko ubuzima bwari busanzwe bumubwira ngo wewe uturimbi twawe nutu, abaho ibirengeye uturimbi twamushiriweho, ariko abaho mu buryo bw'ibitangaza by'ivy'Imana yakoze. Amina. Rero uwo munsi ndashaka ko tuvuga kuri iki kintu gikomeye. Nta muntu nibaza numwe ari ngaha mu ishengero avuga ngo je ndashaka gukizwa, ndashaka kurikira Imana, ariko sinshaka kubona ibitangaza by'Imana mu buzima bwanje. Ahubwo nibaza ko na benshi bofuma bavuga ati ndashaka kubona ibitangaza by'Imana mu buzima bwanje, ibisigaye byose mbure. Ariko ndashaka ngo dusubiriye aha hantu mu itanguriro turabe uwo Aburahamu yabonye ibitangaza by'Imana uburyo yabibonyemo. Amina. Iri jambo dusoma ngaha tugiye kuritangura ryatubwiye ngo uhoraho abwira Aburahamu ati va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu, ngo no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Ahejeje kumusaba ico kintu cuvuga ngo haguruka uve mu gihugu canyu, uve mu muryango wanyu no mu nzu ya so, ngo ugende mu gihugu je nzokwereka, nico gihe hakurikiranye amasezerano y'Imana. Imana yamubwira ngo nanje je wuhoraho, aba ngo nzoguhezagira, ngo nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, ngo n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe, ngo abazoguhezagira nzobahezagira, kandi ngo uzokuvuma wese nzomuvuma. Siko? Rero ndashaka ko dutahura iki kintu no kwita
no kwita umuhamagaro, ariko ntako ndacita umuhamagaro mu buryo bw'igikorwa Imana yaguhamagariye gukora, ariko ndiko ndacita umuhamagaro mu buryo bwo kuvuga ngo kujya abarundi babivuga ngo umuntu yitavye Imana. Ndiko ndavyita umuhamagaro kugira ngo ndagutangarize wewe uri ngaho uri uno munsi, ndakubarire ngo Imana yaramaze kuguhamagara. Abantu benshi baratinya ngo ko Imana ibahamagara. Imana yaramaze guhamagara ubuzima bwawe. Kandi ndashaka kukubwira ngo naho abarundi bavuga ngo umuntu yitavye Imana, ukamengo kwitaba Imana n'uwo munsi vyawe bihera, ariko ndashaka kukubwira ngo ubugingo busagutse butangura umunsi wewe wemeye kwitaba Imana. Aburahamu yabanye n'Imana, agendana n'Imana. Kimwe mu mugisha nshaka guhagarara ko turazi ko Aburahamu yavyaye kandi yari amaze gusaza n'umugore we yashaje cyane gose. Ico nico gitangaza tumuzi ko cyane gose Aburahamu na Sara, ariko ndashaka kuvuga uno munsi mu gitangaza mukunda cyane gose, igitangaza c'amahera, igitangaza c'ugutunga, igitangaza c'uguhezagirwa n'Imana ukaba umutunzi. Aburahamu tubona camushikiye ngaha mu buzima bwiwe. Bene data, jewe nibaza ngo kwimuka ntivyorosha. Navyibajije niyumvira akarorero gasanzwe. Ndafise umugenzi yarantumiye mu 1994 antumira mu Rwanda. Hama ngiye mu Rwanda, shika mu Rwanda mu 1994 genocide ari higihera. No kuvuga ngo hari ahantu hasa nabi, hari ahantu hamwe hamwe hagifise odeur y'urupfu, hari ahantu ukibona ibiziga bimwe, hari ahantu hatorosha. Rero n'umuntu nashikiye ko yari umuntu w'umukobwa, ariko bari bishe famille yiwe yose. Rero ico gihe wicaye mu bantu nta kindi kintu bavuga, ahantu hose havugwa gupfa, havugwa genocide, havuga ingene bisha abantu. Rero uhari ukabona ivyo bibi, uhari ukabona ayo mabi, uhari ukabona ibintu vyabaye, jewe nagumana ikibazo mu mutwe, ariko ntubahuka kuvuga kuko nabandi kumwe n'abantu babuze. Nagumana ikibazo cyo kwibaza ngo none kubera iki nkuko mubivuga habaye ibimenyetso ibi nibi nibi, eswe ntimwabona ko igihugu canyu kigwaye, eswe ntimwabona ko igihugu canyu kimeze nabi? Nkumva umengo nohakwa kuvuga ngo habayemo kutagira ubwenge, kubera iki mutahagurutse ngo mugende? Kubera iki wagumye aha? Nuvuga ngo nta tike wowe ufise wogenda n'amaguru. Now je numva umengo sishobora kubona ibintu bisa gutya ingene wicaye ukabirindira, kandi nabona umengo hari ivyakweretse ko bigira bibi. Ariko birantwenza kuno munsi ibintu byose nariko ndavuga ngo vyari ibimenyetso bibereka, ndamaze kwibona mu Burundi kandi ndacari mu Burundi. Rero jewe nk'umurundi yiviriye mu Burundi atazi, reka nabari ikintu kimwe muzobirabe kenshi niko bimeze. Burya n'abarundi barawuciye ngo bakivuga gute, bavuga ngo bya bindi bavuga gute. Okay, abarundi baramaze ngo inda imenya wayirayeko. Muzarabe hari igihe abantu bagusanga mu kibazo kanaka, hari igihe bagusanga muri situation kanaka, ukabona basoma ide menshi cyane gose. None kutagize gute? Je ndiwe noca ndabigira gute? Ariko wavyicaye mukaraba gatwengo tisha ivugire nta urashika. Rero uno munsi ndazi ko kwimuka bitorosha. Ndazi ko guhaguruka ukava aho uri na cane ufise umuryango. Urabyumva? Guhaguruka ukava aho uri ukimuka ukagenda si ikintu corosha. Yaba vyoroshe namwe muri benshi baba bamaze kwimuka naho twikuza amaviza. Rero naribajije ku muntu nka Aburahamu atangwano abonye, atakibi na kimwe kiriko kiraba mu muryango wabo, ata genocide abonye umengo irahari mu gihugu iwabo. Umuntu afise umuryango bimeze neza, abayeho neza. Ndivira umuntu nka Aburahamu guhaguruka, ugahagurukana umuryango wawe, ugahagarukana ibyo ufise vyose. Bene data, nta na bus zihari zimutwara, ariko ugahaguruka n'utwawe n'ubutunzi bwawe. Naribajije mbega abantu bo mu gihugu, abantu bo mu muryango, abantu bo kwase bamubonye nk'ikijuju kimeze gute? Guhaguruka nta kiguhagurukije, kugenda nta kiguhungishije,
ikibirengeye ukagenda iyo utazi, guhagurukana umuryango, guhagurukana ubutunzi, guhagurukana ibyawe byose, ukavuga ngo ndagiye, motive ngo ijwi ry'Imana niko ryavuze. Bene data, birateye ubwoba canke birakangana, basi yaba Imana yanakubarira ikavugira mu ijuru, ikavugisha volume nyinshi, abari mu isi bose bakamenya ngo Uhoraho yakubariye ngo. Ariko malheureusement arakubarira, akakubarira uri wenyene, ukabura n'ugushigikira mu cyo Imana yakubariye. Arakubarira ngo kugira ngo motive yawe ntibe yindi nimwe, ntibe ngo hejuru yuko Imana yambariye na papa yambwiye ngo mpaguruke ngo ngende, nibe ngo hejuru yuko Imana yambariye n'umuryango wanje wambwiye ngo mpaguruke ngo ngende, nibe ngo hejuru yuko Imana yambariye ngo kameme ndabona ko hameze nabi, nibe ngo nubwo Imana yambariye ngo uronke ikindi kintu ushimikiza ushira iruhande ya motive yuko ijwi ry'Imana ryakubariye. Bene data, Imana ntiyari yobewe kukubarira ngo igire volume nyinshi byumve benshi, ariko irakubarira we wenyene mu bwenge bwawe ukabiraba ukavuga uti ukuntu kutagira umutwe. Ariko rero ngo Aburahamu Imana iramubwira ngo haguruka, va mu gihugu canyu, va mu muryango wanyu, va no mu nzu kwa so. En bref, aramurekuje utwo afise twose ngo uhaguruke ugende, ngo mu gihugu ngo jewe Uhoraho nahisemo kuzoguhezagiriramo. Hama Uhoraho aje kumubwira gutyo, aramubwira ngo nzokugira ihanga rikomeye, nzoguhezagira, ngo n'amahanga yose yo mu isi azohezagirirwa muri wewe, kandi ngo uzoguhezagira wese azohezagirwa, ngo uzokuvuma wese nzomuvuma. Ngaga bene data, ikintu ushaka kuvuga gikomeye niki? Manika amaboko turabe abantu bari ngaha bashaka kubona umugisha w'Imana mu buzima bwabo. Ndabira ko hari utawukeneye iruhande yaho. Nta muntu adashaka kubona umugisha w'Imana. Amina. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo dukikujwe n'ivyabona byinshi. Amina. Dukikujwe n'ivyabona ngaha abantu Imana yahezagiye, abantu Imana yagiriye neza, abantu Imana, ijambo ry'Imana, Imana ngaha muri Bibiliya bayise ngo ni Imana ikura umuntu ku mukungugu ikamwicanika n'abahambaye. Je namwe ngerageza gusoma iki gice nkavuga nti reka ndabe ko Imana yabwiye Aburahamu ngo izomuhezagira, imuhezagira gute? Aragenda ngo atwaye utwiwe akuye muhiri wabo, siko? Aragenda arashika afata ikibanza kanaka ashira igicaniro, arashika ahandi ashira igicaniro, mugabo hahandi Imana mubwiye ngo haguruka tugende, haca hatera inzara. Murabizi womenga aho Imana itubwiye ngo tugende nta bibazo bihava biba, ariko ngo hatera inzara. Hateye inzara duharure n'ingene Aburahamu yavyifashemo. Aburahamu ngo bahungira muri Egiputa. Bahungiye muri Egiputa ngo abwira umugore w'imbere ye ko bashika ngo uvizana kubarire, ngo urazi ko uri mwiza cyane ufize igikundiro, ndabizi ko nitwashika hajya uri remarquable, bahava bakubona bagushime, kandi nibagushima nta droit nyinshi yari hari à l'époque, nibagushima baca bakwica kugira ngo bagutware ubu umugore wabo. Ati rero baca banyica jewe. Rero aravuga ati kugira gente simberegwe nabi, avuga ati wewe uvuge kuri mushikanje, nibabona ko uri mushikanje hakunyica ahubwo barangirira neza, hama tubeho twese, siko? Ni kuvuga ngo arinjiye mu gihugu kubera yuko inzara iteye, kandi arabona ko muri ico gihugu hariho riske ko bamutwara umugore wiwe, ariko nta kibazo, arahahungiye kubera yuko bikomeye inzara yateye, hama ari ready yuko ari prêt, ariteguye yuko bamutwara n'umugore wiwe. Barashika mu gihugu nk'uko yabivuze, ngo abantu baje kubwira Farao ati nukuri umugore yinjiye muri iki gihugu ntabaho, umugore yinjiye ngaho umubona wowe wenyene wo kwifira. Farao ngo tumako nzanira uwo mugore. Ashitse bavuga nkuko abivuga nkuko bari bavuga na Aburahamu, aravuga ngo ndi kumwe na musazanje yitwa Aburahamu. Farao naone ngo nimuze karibu mwese ndabagirira neza. Aha niho hantu hambere tubona muri Bibiliya, niho hantu hambere tubona Aburahamu ukunge n'ivyiwe byatanguye kugwira, kubera yuko ari umufrere w'umugore wiwe. Umwami atwega umugore, atwara iwiwe kumugira umugore,
ariko le frère de sa femme uvukana n'umugore aramwisemba, mu kumwisemba kubera yuko ari umwami amwisembesha ibintu, amuha ibintu. Ngaha batubwiye ibintu byinshi bitandukanye yamuhaye. Hama si ico conyene bene data gitangaje. Umwami amuha ibintu, Aburahamu aratunga. Ariko Imana ibona ko batwaye umugore wa Aburahamu. Imana irentervena. Rero ikintu gitangaje nuko Imana yentervenye ngo ntije kubwira Aburahamu ngo wabeshe kubera iki. Cyangwa ngo ikubite Aburahamu cyangwa ikubite umugore wiwe ngo imubwire ngo wewe urabona ivyo kurabesha ubwo n'ubusambanyi urabeshe ugiye kuba mu rugo gundi mugabo. Ariko ngo Imana yarahagurutse iza kwentervena ngo batwara umugore wa Aburahamu mu buryo bw'Imana bwo kwentervena ngo ikigenda kwa Farao ngo ibateza ibyago mu nzu yabo. Iteza ibyago Farao nabo mu nzu yiwe. Farao aramenya ikosa ryabaye iryo ari ryo, aca asubiza umugore w'abandi n'ingogwa, agenda kuri Aburahamu ngo kubera iki wampenze? Kubera ko wambwiye ngo muravukana nkamutwara mu rugo ngo ambere umugore, none raba ibyago bibaye. Nuko ngo Farao amuha umugore wiwe ngo akiragenda ahantu n'abantu bamuherekeza, hama ijambo ry'Imana ritubwira ngo ava ngaho afise bya bintu byose Imana bambe umwami yamuhaye. Hama si ico conyene bene data. Igice ca 13 gitanguye niho utangura kumva rero batanguye kuvuga ngo Aburahamu araduga ava muri Egiputa ngo bona umugore wiwe n'ivyiwe byose na Loti ajana nawe baja Inegebu, ngo kandi muhumve ngaha ngo Aburahamu yari umutunzi cyane. Igihe yavi wiwe ntibatubwiye ngo ari umutunzi cyane, yari umuntu asanzwe siko. Ariko ngaha aya batuvuga ngo kandi ngo Aburahamu ngo yari umutunzi cyane, ngo w'amasho n'imikuku n'amafeza n'amazahabu. Ni kuvuga ngo igihugu yahungiyemwo kubera inzara iteye anakibesheramwo, hama kiba arico gihugu ahezagirirwamo. Amina. Bene data tuvugana ukuri, iki kibazo twese turashaka kukimenya. Cyo kuvuga ngo babigira gute kugira bahezagirwa? Babigira gute kugira baronke umugisha? Babigira gute? Ariko ngaha ngerageje gusoma uyu muntu nka Aburahamu nkibaza none tuje kuri example ya Aburahamu sokuruza wacu. None yabigize gute kugira aronke umugisha? Bari kutubwira ngo ashashika muri kile gihugu ngo acakora akazi kenshi ngo baramushima ingene ari umukozi mwiza, baramuduza salaire, hama baramuduza mushira handi, ariko si ivyo batubwiye. Yaragiye abesha ngo umugore si uwiwe kandi ari uwiwe, bica bituma bamuha ibintu byinshi acava yatunze. Ni escroquerie. Bene data ngaha ndashaka kugaruka, ndashaka ngo iri jambo mugiye muri soma sumugisha w'amahera gusa yaronse mu buzima bwiwe. Ugiye usoma nimba ufite Bibiliya y'ikirundi ugenda uraba amatitre atandukanye siko, uzamba ngo uhoraho yongera gusezeranira Aburahamu, hama intambara y'abami, Aburahamu akura Loti mu maboko y'abansi siko, ngo Imana yongera gusezeranira Aburahamu. Ngenda biri ikindi kintu gitangaje ubona ngaha, uguma wumva kenshi none igihe Imana amubwira ngo ave hajya ngo izomuhezagire ntiyari yabivuze, none ntiyari yavyumvise arahaguruka, ariko uguma wumva kenshi Imana igaruka ngo isubira gusezeranira Aburahamu, ngo isubira kubwira Aburahamu ngo nzoguha ibi. Rero tu as l'impression que Imana yaguma igaruka kubisubiramwo kandi yari yamaze kubivuga, ikaguma igaruka kumubwira ngo nzoguhezagira. Ariko murabizi nk'ishengero ingene tuba muri crise y'amasezerano hakagera igihe tukayakreya, kuko atana rimwe Imana ikubwira ngo nzoguhiki, kuko atana rimwe wumva umenga Imana nawe izoguhezagira, hakagera igihe umuntu agatangura kuzuga ngo Imana yasezeraniye ko uku kwezi bizogenda gutya na gutya, afose yuko itabivuga turabikreya. Murazi ko niyo madeception ya mbere dukunda kuronka no mugakiza. Rero ukibaza umuntu nka Aburahamu, kubera iki wewe umengo numusesekara? Kubera iki no mucitwa ko yokoze ikosa gakosogwa gahanwa coco umengo na wene akiboneyemo n'umugisha? Kubera iki vya Aburahamu vyose wamengo bigenze neza? Hama si co conyene muri uko guhezagirwa, be n'umuneve wiwe yitwa Loti, yari umwana w'umufrere wiwe yapfuye, bari barajanye. Hagera igihe ngo bavuye aha hantu bashitse ahantu, kubera ngo bari bafise ibitungwa byinshi, bari bafise ubusho bwinshi, basanga abungere babo batanguye kuza barashwana. Ariko Aburahamu aramubwira ati nta kibazo ca parcelle dufise, aha hose na hacu, hitamwa huja, niwagenda à gauche ndaja à droite siko, niwaja à droite ndaja à gauche, ariko hoye kubaho ikintu gitutuma dushwana je na wewe. Ni kuvuga ngo ngaha Aburahamu na Loti batanguye ibibazo byo mu butunzi siko.
ibibazo ntibikiri bya bindi ariko bibaye ibibazo byo mu butunzi. Ubusho ni bwinshi cyane, aho kuburagira hakenewe ni hanini. Sasa bagira bamere nk'abagongana bavuga ati oya ico dupfana kirutiki. Sasa we fata aho ushaka hama ugende habe hawe hamba. Murabyumva? Hama si nivyo yaramaze guhezagirwa, yaramaze gutunga. Hari ahantu ubona Loti ngaha aho ahantu yimukiye, hari gihe ubona abambi bagiye gutera hafi yaho Loti yaba, hama batwara abantu nk'inyagano, hama muri abantu batwaye nk'inyagano harimo na Loti. Aburahamu baza kumubwira ngo Aburahamu, erega batwaye abantu batwara na wa muneve wawe Loti. Ariko je nahagarije kwibaza mwibaza Aburahamu umuntu atarigera avyara, atararonka umwana, ariko yifuza umwana cyane gose naho atawararonka. Hama akaba afite son frère yapfuye, ariko son frère akaba yari yavyaye. Rero nuvuga ngo Loti yaramutwaye igihe yagenda, yaramudeprashije bajanye hose. Nibaza ko Aburahamu yamwumva quand même nk'umuntu wo hafi w'umwana wiwe. Rero yumva ngo bamutwaye. Bimwe ne barabwira ukumva ibibazo muri ca gihugu Imana yagusezeranira. Ariko Aburahamu ngo arahaguruka n'ingabo ziwe baragenda gutabara, agarukana Loti, agarukana n'abantu bose banyaze, agarukana n'ibintu byose banyaze, aravayo aronse intsinzi arekipeye umuntu wiwe adatsinzwe. Amina. N'abandi bantu yagarukanye atarabibe ngo umwami wabo yaraje avuga ngo basi ngo abantu banje bampe ngo ubutunzi bwacu wagarukanye bari batwaye ubugumane. Yo Aburahamu ati ntibishoboka. Ndabugumana uzovuga ngo niwo ntungishije. Uhoraho yasezeraniye kuzontungisha singeneye ubutunzi bwawe. Gumana nta kibazo c'umugisha afise, umugisha w'Uhoraho uri ku buzima bwanje. Amina. Ariko gabene data, nukuri ibi bintu biraryoshe kuvyumva, biraryoshe kubibona. Ariko ngira ngaruke ku kintu gikomeye twirengagiza kandi ari co rufunguruzo rwo kugira ngo umugisha w'Imana nawe ugushikire mu buzima bwawe. Amina. Ibi bintu byose bija gutangura siko byatangujwe n'icimviro c'Imana. Ibi bintu byose bija gutangura ntivyatangujwe n'icimviro c'umwana w'umuntu. Ibi bintu byose bija gutangura ntivyatangujwe n'amayidi ya papa wa Abrahamu. Ibi bintu byose bija gutangura ntivyatanguje n'ubwoko bwo kwa Abrahamu. Ibi bintu byose bija gutangura ntivyatangujwe n'icimviro ca Abrahamu. Ariko ngo ibi bintu byose bija gutangura vyatangujwe n'icimviro c'Uhoraho, ari we yibwiriye Abrahamu ngo haguruka uve ngaha tugende aho nzoguhezagirira. Ndashaka kubabwira ngo iri nibanga rikomeye riri muri Bibiliya, kubera abantu bose dusoma muri Bibiliya bakomeye, abantu bose dusoma muri Bibiliya bahambaye, abantu bose dusoma muri Bibiliya babonye ibitangaza bitandukanye. Kenshi na kenshi ugiye kuraba ivyo bitangaza n'ivyabashikiye mu kibanza icarico cose, ariko ugiye kuraba ibitangaza vy'Imana vyabashikiye mu kibanza Uhoraho yabarungitsemo. Hama ku muntu wa none wo mu 2014 akaba ari ingorane nkuru cyane gose kumva ko yova mu vyiwe ngo agende mu vy'Uhoraho amurungitsemo. Ariko reka dusome mu Bikorosayi igice ca mbere umurongo wa 16 siko n'uw'17 siko. Aha ndashaka ko tuhasoma kugira ngo wese tugeze gutahura ibanga siko. Haravuga ngo kuko muri we ariho byose vyaremewe, ivyo mwijuru n'ivyo mwisi, ibiboneka n'ibitaboneka, uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, byose vyaremwe nawe biremegwa kuba ivyiwe. We yabayeho byose bitarabaho, kandi muri we byose niho bifataniye. Amina. Bene data, numva shaka kuvuga ijambo dukunze kuvuga, ariko ndashaka kugusubiramo iki kintu. Icubahiro cose ni c'Imana. Kandi ndashaka kuvuga ngo icubahiro c'Imana nta muntu umwe akigabura. Reka dusubire inyuma mu itanguriro ndakwereka ingene ari ico kibazo camye kibaho kuva kera. Nta muntu numwe, nta kiremwa na kimwe, nta kintu na kimwe ijambo ry'Imana ritwereka cagize icimviro c'ukurema isi n'ibiyuzuye vyose.
ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana ariyo yagize iciyumviro cyo kurema isi n'ibiyuzuye. Kandi Imana ubwayo niyo yaremye ibintu byose, niyo yavuga ngo umuco nubeho, niyo yavuga ngo umuco nutandukane. Ni kuvuga ngo ibintu byose ndashaka kubarira ngo namayide yayo niyo yabikreye, niyo yabizanye, niyo yabitanguye. Muri ivyo vyiyumviro vyayo, muri ivyo bitekerezo vy'Imana, muri iyo mipango yayo, igera igihe ivuga ngo rero muri ibi bintu byose twagize reka tureme umuntu tumushireyo kugira ngo umuntu aganze ibi bintu. Ariko aho nyene mwitangurira ugiye kuharaba ikintu gitangaje, wumva mu bintu vya mbere Imana yihuse gukora niki? Yarabwiye umuntu ngo bamwo uganze ivyaremwe byose, ibiri mw'isi, ibiri mu mazi, ibitegwa, ibintu byose ni wewe ibiguruka, ni wewe ubiganza. Ariko hejuru yo kubwira umuntu ngo naganze, Imana imuha amategeko ya mbere, iramubwira ngo uzojya ku bintu byose biri ngaha kiretse iki. Ndashaka ngo Imana yararemye ibintu byose, hama uburyo Imana yakoze ibintu byose yareretse umuntu yuko ndaguhaye autorité ku bintu byose, ndaguhaye kuganza ku bintu byose, ndabishize mu maboko yawe. Ariko iramwereka yuko izokwama imuganje, niyo imuganza nta cyaremwe na kimwe kizomuganza, ariko nawe azoganzwa n'Uhoraho. Imana yaravyiyumviriye irabipanga, wotarabijamwo, ivyimviro vyawe bitarajamwo, amasengesho rusenga atarajamwo, yamayide yose woronkeye ngaha mw'isi Imana yaremye. Burya bwose atana kamwe karajamwo, ariko mu vyayo vyiyumviro, mu migambi yayo no mu projet yayo, irakreye ibintu bishiraho n'uburyo bizogenda n'uburyo bizokoreka. Hama mu bwanyuma izana umuntu imuterekaho, iravuga ngo uyu naho ndamuzanye ubwanyuma, ndamugize chef w'ibi byose. Nivyiwe naje namberegwe neza, naganze, nategeke, byose ndabishize munsi ya autorité yiwe. Ariko aratona kumwumvisha yuko naho ndabishize munsi ya autorité yawe, nawe uri munsi ya autorité ya jewe. Amina. Amina. Hama Satani aramanuka aza ngaha mw'isi. Ariko ngenda kwereke ko Satani ikintu ca mbere yakoze ni ikihe? Nimba Imana ikintu conyene yabwiye umuntu ngo wewe uteza kuganzwa na jewe nawe ukaganzwa byose, Satani umugambi we toujours nuwuhe? Nuwo gutobanga, nuwo kuvyica, nuwo kuzanamwo désordre, nuwo kuvuga ngo nimba bifonctiona muri ubu buryo reka ndabicurike ndabigire gutya, hama ntibisubire gufonctiona, ariko biparangane, hama bimaze guparangana bizana ibibazo. Satani kugira ngo ashobore gukura umuntu muri ico kibanza cyo kumvira Imana, murazi ikintu ca mbere Satani yakoze? Satani yaponze Imana. Satani yari umwansi w'Imana, ariko naho yari umwansi w'Imana yararabicokiyemwa Imana yaremye, ikagiha agaciro, ikagiha kuganza, ikagiha ubwo bushobozi n'ubwo bubasha, akacumvira ishara, akacumvira inzigo, akumva yocica yokigirira nabi. Ariko Satani yari abizi neza adakekeranya yuko atabubasha afise bwo kugira ikintu kibi na kimwe uwo muntu. Satani abonye ko nta bubasha afise, nta kibi na kimwe yogirira umuntu, aravuga ati jewe nta kibi na kimwe, nta bubasha afise bwo kugirira nabi uyu muntu, ariko we arashoboye kwigirira nabi. Rero ko jewe ntashoboye, reka ndamutira inkomezi ziwe hama tumugirire nabi, jewe nawe tumugirire nabi. Ndashaka ngo mu buzima bwa misi yose nuko Satani ameze. Arabizi neza ko atacashoboye kuri wewe, arazi neza de quoi tu es capable, arazi ingene Imana yakuremye, arazi ubushobozi buri kuri disposition yawe, arazi ubushobozi wahawe, arazi ibishoboka byose, arazi n'ingene wacunguwe n'ico Yesu yakoze ku bwawe. Satani arabizi neza adakekeranya, arazi ko atacashoboye, ariko ico yamavuga misi yose avuga ngo reka ndagutira ubushobozi kugira ngo je nawe tugirire wewe nabi. Hama misi yose umutiza arashobora kukugirira nabi. Satani atangura guponda Imana. Ndashaka kugerageza kwinjira mu detail ngaha kugira ngo uhatahure kandi ubone nawe ahahora guhendera. Satani mu bintu vya mbere yatanguye gukora murazi ivyo ari byo. Yavuze ngo mbega Imana
yavuze ngo ntimuzogere kuri kijya giti. Ikintu ca mbere acavuga ngo arabesha, siko? Ni ukuvuga ngo Satani niwe mubeshi, ariko araje kumvisha umwana w'umuntu ko Imana yaremye ibibaho byose ari umubeshi. Bene data ashaka kubabwira ikintu kimwe, turetse ko yanamubesheye ko ari umubeshi, turetse ko yanamubesheye ko ari umubeshi, ariko vraiment c'est une façon yo kuminimiza Dieu. Ni uburyo bwo gutesha agaciro Imana. Wowe urashobora kuvuga Imana yaremye ibibaho byose. Genda usome muri Ezayi Imana ingene yivuga. Reka nabari ikintu kibenga bene data, nibaza ko mu bintu bihora bitera ikibazo hari ukungena Imana yimenyesha twebwe abantu. Kuko Imana si umuntu, Imana si ikintu, Imana si caremwe, Imana si ikintu na kimwe muri bituzira mu byo tumenyereye. Imana ni ikindi kintu, ni Imana. Ibintu byose vyaremwe, reka nakubara ikintu kimwe, ibintu byose vyaremwe, siko birafise amalwa, siko birafise amategeko abigenga. Muravyumva? Abanyabwenge baravuga ko ikintu cyose caremwe gitegerezwa kugira espace kibamwo, kikagira niki, kikabaho no mu mwanya kanaka. Ikintu cyose caremwe kigira espace kibamwo, kikabaho no mu mwanya kanaka. Niko ikintu cyose, fata ibyo mushaka byose, kibara gikoze kirafise aho kiri kandi kirafise umwanya kibayeho. Wowe uri kiremwa urafise teza kuronka huba, ariko mumva ikintu kinga bene data. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo hama Imana irema amajuru, siko ishiraho n'isi. Rero bisigura ngo Imana hataraba isi, hataraba amajuru, hataraba ama planet atandukanye, hatarabaho l'univers, Imana yari ihari. Sasa ukibaza none bitarabaho wari uhari, none wari uhari comment, ubaho gute? Niko tuvuga ngo aho kubaho se hatarabaho we wari ubaho, none wabaho gute ataho kubaho habaho? Ariko nashaka kubana ngo ico kikubwira ngo ni kindi kintu, ni sibi. Reka nakubiye kugira ishobora kuvugana nawe, we communicate nawe, we yarinze kwigira umuntu. Ukitigira umuntu nta buryo na bumwe mu bwenge bwawe muri cerveau yawe wopfuta uyigora unugo ariko. Sorry muramba bari asukurutuka, ariko none ndabivuge gute? Murabana ninavuga ngo ntiwopfuta uyu muntu nukumuga sumuntu ni mungana. So sindi buvuge ngo ntubutaho ako kanta kariko, so sinzi ngene babivuga rero. Mu ncamake ndashaka kuvuga ngo nta jambo na rimwe, nta vocabulaire nimwe ibaho kuri ino si yacu ishobora kuvuga Imana. Nta yihari. Ivyavuzwe byose n'ivyarondewe, barondewe ivyo mwe mwotahura kugira mugerageze kurunguruka no kumenya gato kuvyerekeye iciri n'ubunini bwayo. Ariko Satani mu kuminimiza Imana ira vraiment osé, iruwahuka. Kuza kubwira akantu Imana yaremye ngo yabeshe. Est-ce que irakeneye kubesha? Mbe yobeshera iki? Mbe ko bihari byose ari babishizeho. Mbe ko babishizeho bivanye n'ingene bishaka. Ko yabikoze bivanye n'imigambi yawe. None yorinda kukubesha kubera iki yorinda ihita gushiraho tout simplement. Ariko shaka kubereka Satana amayeri yiwe, agira amagambo menshi, aza kuvuga ibintu byinshi, ariko objectif toujours ni yihe? Niyo kugira ngo agabanye image y'Imana mu mutwe wawe. Akwereke kumengo ninto ntishoboka, ifite akarimbi nkuko nawe ugafise. Nuko Satani abesha umuntu, agabanya Imana. So kumugabanya gusa yari exagéré vraiment. Ngo yatinye, ngo yuko ngo nimwakijya, donc iratinya. Donc yaratinye, donc ifise ubwoba. Siko? Donc Imana ifite ama insécurité. Siko? Donc Imana imeze nk'abantu mu biro, aguma akora igishoboka cyose kugira ntibamutwara igiti ciwe, aratinya ko ubukuru bwiwe n'ubumana bwiwe mu butaka. Donc wewe uri capable yo gutwara ubumana bwiwe. Ariko ndashaka kubwira ngo Satani nta yindi objectif yari afise, nta wundi mugambi yari afise, ariko yashaka ngo mu bwenge bw'umwana w'umuntu, mu vyimviro by'umwana w'umuntu agabanye, aminimize l'image de Dieu, yerekana Imana nk'akamana, nk'akantu kadashoboye, nk'akantu kari faible, nk'ibintu bifite uturimbi n'ama faiblesse, kugira ngo umwana w'umuntu akura amaso ku Mana. Hamasi nivyo gusa, yaratutse Imana, aje gutuka Imana ahindukiza ukuraba k'umuntu, aramuhindukiza hakukwa araba Imana, atangura kumwereka ivyamwa. Siko? Bene data, yamubwiye ngo wewe uhavucika Imana. Ni kuvuga ngo yereka kura amaso yiwe ku Mana, amaso yiwe yashira ku muntu.
wewe niwe arya iki camwa ariko akura amaso yiwe ku Mana, amaso yiwe ayashira kuki? Ku vyaremwe. Ahejeje gushobora gukora ico gikorwa cyo guhindura mu mutwe h'umwana w'umuntu, vyari bikwiye, vyari biheze, vyari birangiye, vyari vyoroshe, ibikurikira vyarikora, umwana w'umuntu wenyene ubwiwe ngo acararaba ico camwa ngo abona ni ciza cane. Bene data, Imana ikibirema nta gaciro yabihaye karusha ko yahaye umuntu. Imana ikibirema ntiyabitevye ko mu buryo Imana yatevye ivuga ku muntu ingene azobiganza n'ingene azokumvira Imana, ariko vyo nta kintu kirekire uvuga ngo yarabitevye ko, nta gaciro yabihaye karusha nkako yahaye umwana w'umuntu. Ariko nukuvuga ngo akukuye ko amaso yawe akava ku Mana, amaso yawe akaja ku bintu, amaso yawe akaja kuri wewe, biba bikwiye, biba birangiye ubuheza. Ndashaka kukubwira ngo iryo ni ryo banga akoresha gushika n'uno munsi. Nico gituma mama wiyemeza kumvira Imana, muga misi yose imbere ya situation ugasanga ntiwumvira. Nuko amaso yawe ava ku Mana, amaso yawe akaja ku bintu, amaso yawe akaja kuri wewe. Satani yamakora ico gikorwa. Ariko mwumve, Aburahamu ngaho ikintu yakoze n'ikintu kiri special. Bene data, je nibaza ko Imana, en fait sinovuga iryo jambo kuko Imana sinoyigira nka twebwe, sinovuga ngo Imana irashishwa, ariko nibaza ko Imana iyo turavye ikaraba agaciro yaduhaye, ikaraba ukuntu yaturemye n'amaproje yari ifise n'imigambi kuri ico kiremwa muntu nico ari sanse kuba, hamwe no munsi katuraba twebwe utuntu turiko bavyita gute? Excusez nkoresha iterme, utuntu turiko turayayatamwe. Siko? Nibaza ko Imana ituraba ikavuga ngo iyo umenya. Aburahamu yari afise imigambi yiwe mu buzima bwiwe, yari afise amaproje yiwe, yarashaka ko ibintu bigenda gutya na gutya. Kumbure Aburahamu ashobora kuba yari afise aho yavuye mu buzima nkuko nawe ufise aho wavuye, kumbura akaba amaze gushika ku ngazi imwe mu buzima bwiwe, ariko umugambi we n'ubugombe bwiwe akifuza kuduga ngo ashike hariya. Siko? Rero mu kwifuza kuduga ngo ashike hajya, amasengesho yiwe yoba Mana mpezagira, Mana mpuburyo, Mana ndugana unjane unshikane ngaha. Ariko mwumve nahone Imana nayo yari ifise handi maproje, yari ifise yindi migambi. Hama Imana hakuja mu maproje ya Aburahamu, Imana ifata Aburahamu imubwira ngo we, umva nakubwira, ingo tugende ndagutwara handi hantu aho jewe nateguriye kuguhezagirira wewe. Nzokugira munini, nzokugira sekuruza w'amahanga, nikuvuga ngo abantu bose bazohezagirirwa muri wewe, uzoguhezagira zohezagirwa, uzogira iki, nikuvuga ngo tugende ndagutware mu kibanza naguteguriye. Imana iri jambo twasomye mu Bikorosayi rirakuvuga ngo vyose vyaremwe nawe, birema kubwiwe, biremegwa muri we. Murambabarira suku kwaka agaciro kawe, kera nkisomera ijambo nahora ndarisoma nkava ntabwo Mana nawe kamwe harimo egoisme. Vyose vyaremwe nawe, biremegwa muri wewe, biremegwa kubwawe. None et moi dans tout cela, je dis none vyose ni wewe nyine icubahiro cawe, vyose nihagera kujewe kunca ukuguru kugira ngo iheshe icubahiro, pas de problème, urakunca puvuga icubahiro. None jewe ndihe muri ivyo vyose? Aga bene ndashaka kuvuga ngo ubugingo busagutse bubonekera mu Imana yaguhamagariye. Rero ikibazo ga bene data gihagaze kuri iki kintu gikomeye kiri ngaha aya. Uno munsi ishengero ry'uno munsi, uno munsi abakristo buno munsi, wewe uri ngaha, wewe wicaye ngaha, ndashaka kukubaza iki kibazo kiri simple. Wewe mu bintu ivyo ari byo vyose urimwo, mu bintu bamwo mu buzima bwa misi yose, ndakubajije, eske uri mu vy'Imana yatanguje canke uri mu vyo witangurije? Kwanga ndababwira bene data, ubuzima la fois passé hariho groupe dufise, murabizi vy'ama groupe bagira ku telefone ugasanga harakagwi muramwandikiranira. So harakagwi k'abantu twiganye dora twandikiranira. Rero rimwe bagira itangazo baravuga ngo yonaka twiganye arapfuye. Hamundi aravuga ngo ariko ubuzima ngo buri injuste. Ngo umuntu yamye akunda sport, ko bavuze ngo yishwe niki, ngo yishwe na foi. Ubuzima buri injuste. Ngo yamye akunda sport, nta nzoga yigeze anywa, arakijijwe, umuntu yubatse neza n'umugore wiwe, umupapa mwiza wa akiri muto gucyaye, ariko arapfuye. Bavuga ngo akovrema ngo ubuzima buri injuste. Bene data, kangahe mwavuze ngo ubuzima buri injuste?
so ico kintu bita ubuzima sinzi ico arico ariko nagenda guhebuza ubuzima buri injuste buri injuste buri injuste buri injuste buri injuste buri injuste kandi ntibuzopfa bubaye juste buri injuste iyaba ubuzima bwari juste siko minsi yose gupfa hohera ku bakecuru n'abatama bikagenda bimanuka none si vyose baba barabayeho kuva kera reka nakubaye ikintu kuyega bene data iyaba ubuzima bwari juste bwohera hejuru bukagenda bumanuka n'est-ce pas hari inkuru bambariye naho ihakwa gutwenza akamemira babaje y'umuntu yagiye kwiyahura ngo aja hejuru y'inzu ngo arasimba hama asimvye hasi hari undi yakararengana aca mukorokerako ujya arenganya carapfa wa undi yiyahuye ntiyapfa ubuzima buri juste birirwa batubwira abaganga canke mu maradiyo kwifata neza gira sport ifate gutya na gutya aya kugira wevite kuzogwara iki ifate gutya ukabigira ukavyifata ukaba umuntu atari bisesagu yekonomiza amahera yogira buhoro buhoro yubake hamazobesheho umuryango wiwe neza akunda abana biwe adataha ijoro abana nyene n'umuryango wiwe banye neza n'umugore abanye niki ariko umunsi umwe atwaye umwe muri abo bana kwishura agiye kumujabukana uwundi yakesheje aborewe akamucako n'umuduga hagaca hapfa ubuzima buri juste none ndakubaza nimba ibintu by'ubuzima bitagira iyo biva niyo bija sinzi iyo bihera niyo bihereza sinzi ngene vyaduka nituzi ngene bigenda ndakubaza wowe no musi uhagaza aho wishimika iki none wowe uhagaza aho wibaza ngo yango kameme ngo ndafite amaproje yanje ngo ndimo ngo ndafite ngende ko ndabipanga mu minsi yaratwumvise umuntu yubatse inzara yiduze igeze hejuru twumva ngo yabomotse yose twahuye n'umuntu yavuye mu Rwanda yaraje kumishuza amahera mufitiye acambwa ngumva ngo naje kwishuza uriya muganga inzu yabomotse ngo nciye ntaha bakacabwa ngo abaengineer ngo niwe watabiravye neza sawa ntibabiravye neza mbwa economije kandi inzu yawe ntiyasure nta assurance nimwe bikuriha ndabaza ikintu kimuvuze buri juste ubuzima buri juste ndashaka kuvuga ngo ni buri juste ibintu nibigenda nkuko uvyimvira ntibigenda mu rutonde ntibigenda siko nico gituma Imana ibahebuza ikababwira ngo uwo muri mwebwe azoshaka gukiza ubuzima bwiwe azobutakaza ariko ngo uzokwemera kubutakaza ku bwa jewe azoburonka bugwiriye Aburahamu yari afise ahaba yari afise umuryango yari afise iwabo yari afise amaproje yari afise igihugu c'iwabo nta gituma aja gucika impunzi kandi yari afise iwabo yari afise umuryango yari afise amaproje yari afise amareve yari afise ivyo ashaka gushikako ariko muri ivyo vyose Imana irashika nayo izana iciyumviro yo itanguca Aburahamu bimusaba kuva mu byo arimwo byose agakurikira iciyumviro c'Imana hama Imana irafinansa Imana irasponsoriza Aburahamu acika ihanga rikomeye acika umugisha kubera yakurikiye iciyumviro Imana yatanguca amina Maria yari afise projet afise umuntu bakundana bagiragire mariage iwabo mu mategeko utwaye inda utari marié barashobora kukwica n'ambabuye yari afise ama projet yari afise imigambi yari yateguye abana bazovyara be na Yosefu yari yagize iki ariko haza projet y'Imana itari mu migambi yiwe umumarayika mugwako ngo aranakanguka mubonye ashitse ariko aramubwira ngo Imana ishaka kuvyara umwana wayo yari ashoboye kwanka ariko Maria yemeye gukora ico Imana imusavye uno munsi Maria ntiyari kuba ari umustar Maria nta numwe ari kuba muzi muri mwebwe iyo yigira Maria na Yosefu bakivyarira bisanzwe abana bakabaho bari kubaho bakazezwa umuryango wabo hama bagapfa canke bagakira ariko karako nyene karakarimite karaho oyo ariko kubera Maria yemeye guhaguruka akitaba ico Imana imuhamagariye kandi kanabwo ikintu kimwe ico Imana imuhamagariye casa n'urupfu none ni gute Imana izi kariyo yasavye ko bashira hayo mategeko yuko uzotwara inda adafise umugabo bamwicisha amabuye hama ya Mana nyene yatanze ayo mategeko akaba ariyo nyene isura kugaruka ngo shaka kutwara inda donc en bref ushaka kumva mu ncamake ushaka kumva siko ariko ndashaka kuvuga ngo amubwira iciviro gisa nk'ugupfa ariko ijambo ry'Imana ikavuga ngo iyo ashaka gukiza ubugingo bwiwe yari kubutakaza ariko ko yari yembeye kubutakaza kubwuhoraho yabaye rurangiranwa uno munsi rero n'abakimufukamira akamusenga
Mose vyari vyaramubanye n'abego yakuriye ibwami hama arahunga aba mu bugarago ariberaho ararongora arubaka urugo hama yararagiye ubusho bwiwe kandi yaragiye kwirondera relation ya tous les jours abeshejeho umuryango arifuza gutera imbere no kugira iki hama Imana ishimubwira ngo ndagufitiye umugambi uwo mugambi umeze gute umugambi wo kumufata akamusubiza hamwe yahunze umugambi wo kumufata akamusubiza kuri wa mwama azomwica hama agaca amubwira ngo hariya hantu ndagusezeraniye ko wewe nzogukoresha ibihambaye hama ubohora ihanga ryane no tuwe guhendana uzonkoresha ibihambaye gute ko bazonyicira kuri frontiere ko bazonyica ngishika ariko Mose yaruhiye kwemera yitaba umuhamagaro w'Imana uno munsi Moyize nirurangiranwa turasoma ivyiwe bikadutera intege kuri imyaka yacu tukitaba uhoraho duhagaze ku ntahe twabonye kwa Mose ushaka gukiza ubuzima bwiwe so none ndabaza ikintu kibiga bene data wewe rero wibaza ngo ufise ibiri mieux wewe ngahi Bujumbura wibaza ngo ufise ibiri mieux ngo ndanse kwitaba umuhamagaro w'Imana sishaka no kumviriza icimpamagarira sishaka kumviriza ivyayo kuko yontesha umwanya ndi mu maprojet ndiko ndubaka ndi mu maprojet nshaka ibi Mana rindira gato ninaheze ibi nzokwitaba umva ndakubara ikintu kimwe bene data nukurumba bare yako ndakugira itangazo ryumvikana kandi riboneka aho hantu uri nta kindi kintu uzohakura atari deception uzohemukirwa ndakubwiye ngo ubuzima buzoguhemukira uzokwibaza ngo je kameme sinari kigaba je no muri eglise naragira ibi nibi ariko bene data reka nabwiye ikintu kimwe muri ubwoko muri hanga Imana yahisemo yuko ishakwerekana ubunini bwayo ishakwerekana ubwiza bwayo ishakwerekana ubushozi bwayo ishakwerekana urukundo rwayo iciye mu buzima bwawe ariko wewe nawe urafise ivyo urakoresha ubuzima bwawe basi tuje mu ka exemple kari simple Apollinaire nguyu ngaha pasteur de papa nguyu ngaha none genda mu babazi iyo bavukiye niyo bakuriye siko none mwibaza ngo tukira abana bato twara abantu bafise iyo bazoja hahatari Octave ngujya twarabanye mu quartier siko none twari dufise iki nigiki cerekana ngo wewe woja kure twari tujejwe jewe siko jewe shaka gutera imbere je shaka gushika ngaha je shaka ariko Imana ikazi gahamagara ubuzima bwawe yabuhamagara ukabona imenge ivy'Imana ikira kubarira ngo ujemwo wewe warumva urajwe ishinga n'iterambere ryawe washaka kugubwa neza kwawe washaka ivyawe ariko Imana yaguhamagara ukamengo ntirikigutwara mu iterambere ryawe ukamengo iriko yitaha abandi habora igikoresha gucamo gusa kugira yiteha abandi rero ukimvira ngo mbega nishinga iki kintu tugende ntazi ryari kizomana ryari kizomezagira ntazi ko kitobivamwe ntazi ko kitobikatira mu nzira ntazi katari ivyo nishizemo bizoheranga canke ngende kwikiriza ubugingo bwanje mena Imana ikubwira ngo wewe ni washaka gukiza ubugingo bwawe uzobutakaza hari umugabo nemera namubonye abaho neza yubaka urugo rwiza rero abana neza agira ibiki byose ariko naratangaye akantu gato kamushikiye akuze umupapa w'umurundi akuze ariko numva avuze ijambo rinshotse aravuga ngo ni giki nakoze kugira ngo Imana imvume mu busaza bwanje ndakunda akarorero ka Joyce yakunda kuvuga ndakunda gatanga ko kenshi akarorero Joyce yakubwira ngo ubuzima bumeze nk'ingazi siko ingazi uzana ukaraba ijyanzu mu vyimviro vyanyu mufise vyose mu ndoto zanyu mufise siko ukavuga ngo shaka gushika hajya hejuru hamukazana ingazi wewe mu byo wiyumvira ko vyokiza ubuzima bwawe wewe mu byo wiyumvira ko vyobohora ubuzima bwawe wewe mu byo wiyumvira utashizemo ama imprévu utashizemo ivyo utari wateguye utashize mu byo byinshi utazi yo biva niyo bija ugafata ukagenda ukegamika ingazi kuri ijyanzu hamukavuga ngo ngomba kuduga shike kuri ijya some hamukaduga ndashaka kuvuga ngo daboro benshi bazoheza ubuzima buhera bataraheza kuduga benshi ingazi iragwa benshi ntibashika aho ngenda kugira ngo nabashitse ingene bimeze urashobora kuduga ugashika kuri some ngo yashika handi hejuru ngo ndashitse naduze ndashitse kuri some agaca hindukira karaba agasanga aho fete yari ihenze yegamitse ingazi ku nzitariyo iyo yashaka kuja hejuru niriyo kandi byatwaye ubuzima bwose neno urafise ubundi buzima uza gukoresha kugira ngo umanuke ya ngazi uzogende wegamika handi hamuge tubaho gatatu cyane tubaho rimwe bene data icishe abantu b'Imana no musi murazi carico
Satani yakuye amaso yanyu ku Mana isumba byose. Amaso yanyu arahindukiza ayashira ku bintu. Amaso yanyu arahindukiza ayashira kuri mwebwe. Kandi kuyashira kuri mwebwe nico gituma murushe. Kuko muri ko mukora igikorwa Imana ijejwe gukora mu buzima bwawe. Uriko uzezwa kwiteza imbere kandi ufise Imana ijejwe guhezagira ubugingo bwawe. Uri kurondera ingene wokwikiza, ingene wokiza umuryango wawe, ingene wokwiteza imbere, ariko birababaje kubera ivyo bintu byose uri kurarondera. Ufise Imana yabirondeye ku bwawe, irabirihira igiciro ku bwawe, ibishiraho ku bwawe, ijejwe guteza imbere ubugingo bwawe. Ariko uyu musi murazi kangahe bene data mwishengero turirimba ngo icubahiro c'Imana. Tugerageze, okay, tugaruke ngaha gato. Siko. Tuve kuri iryo jambo. Murazi kangahe tuvuga ngo Mana ndaguhaye icubahiro. None gerageza mwibaze Imana ifise ubwenge ataciyobewe. Siko? Irakuzi mu buzima bwa misi yose. Irakuzi ingene amaso yawe yirigwa ari ku bintu, amaso yawe yirigwa ari ku bantu, amaso yawe yirigwa ari kuri wewe. Arabizi ingene mu buzima bwa misi yose utamukonsidera. Arabizi ingene mu buzima bwa misi yose afise ikibanza c'inyuma. Arabizi ingene mu buzima bwa misi yose udamuha icubahiro kimubereye, kuko icubahiro kimubereye n'ukumugira uwa mbere ukamushirime ko nta kintu na kimwe kigeranya nawe ngaha mwisi. Hama gaca kubona dimanche utonze ngo icubahiro none mbwiza ukuri yibaza ko ari biki. Hama ubwoko bw'Imana bugaca bwibaza ngo gutazira kuba avuga ngo mu bushozi katabwo tubona. Si ugutazira vya sonde ni gutazira vya kweli. Bene data, hari ikintu numva shaka kubahamagara gikomeye uno munsi. Va mu bintu vyawe uri kusaba Imana ngo ihezagire, ugende mu bintu vy'Imana yahezagiye ku bwawe. Biri clair ijambo ry'Imana yo tuvuga ngo uzoshaka gukiza ubuzima bwiwe azobutakaza. Et pourtant nivyo tubayemo mu buzima bwa misi yose. Ariko wabaza umuntu bene data, wabaza umuntu ic'Imana arimwo, ic'Imana yakurikiye, ic'Imana ariko arumviriza, ugasanga hari abantu birabura musiri muri abantu bose muri Bibiliya Imana yahamagaye. N'abagidiyoni abwira Imana ngo jiwe gamana. Ngo je ngo numusiba. Nababa ngo jewe ngo twebwe ngo n'umuryango wacu ngo nuwanyuma mu miryango y'Abisirayeli. Ngo no muri rya muryango wanyuma ngo famiye yacu ngo niyo yanyuma ngo ikenye. Hama ngo no muri rya famiye ikenye gamana. Ngo ni jewe kanyuma. Me Imana ivyo byose ni je m'en fous. Ntibihagaze ku makapasite yawe n'ico ushoboye. Ariko navuga ngo wewe ndagukoresheje je nawe dukora ivy'ubuhitsi. Please itaba umuhamagaro w'Imana. Ndababwiye ngo ngaha muri ubutunzi butagira uko bungana, muri umugisha utagira ukungana, mushoboye guhindura ibintu bitagira uko bingana. Ego amaso waratebanye uyagumiza ku ngorane n'ibibazo vy'iwanyu biba binini mu mutwe wawe no mu bwenge bwawe, ubona umengo nivyo bidomina. Hangana ngo iciyumviro c'Imana kiraruta ivyo byose. Satani akora uko ashoboye kose kugira ngo we nturabe ubunini bw'Imana, ariko urabe ubunini bw'ingorane zawe, urabe n'ama incapacité yawe, wigerageze muri twa tundi dutoyi uvuge ngo nzojya bikenjyame kare. Ariko Imana ikugira ngo ndakurema, nakuremye ndagufitiye umugambi, mfise ama projet. None ga bene data, ndashaka kukubaza uno munsi, eske ivyo bintu wovyemera ukitaba umuhamagaro w'Imana? Erega bene data, ikibabaje nuko ivyo urimwo siko wibaza ngo nibizima nuko bidafise iyo biko biraca. Okay, reka nzana akaroro gatoyi gasanzwe. Hari abantu bumva batokwitaba umuhamagaro w'Imana muri uku kuko bafise ibintu bariko barajamwo n'amaprojet y'ubuzima bwabo siko. None nk'ubu Yesu yogaruka ubunyene y'amaprojet yawe yose agaciro. Je sinzi ko mwe bitarabashikira. Ejo narabonye intahe nakurikiranye y'abavyeyi b'abakozi b'Imana. Bon, mbonye abavyeyi bakoreye ikorwa c'Imana kandi mwishengeri wabo bakora ikorwa cyo kugenda guplanta ama église ahandi hantu hashasha. Siko? Mwishengeri wabo nukuvuga ngo bari considere nk'abakozi b'Imana. Hama madame aratwarinda irakura. Hama urugo rukijijwe hageze yuko bavyara umushinga ntawe waramuherekeza kugenda kwibaruka. Hama madame arapusa. Hama umwana acomotse. Papa wiwe abona umwana acomotse atabona ukuboko ko kwiburyo. Rero papa wiwe abibonye amubona imbere ko mama wamubona mama ariko arapusa siko, ariko murumva nyene abantu bikundanira bari kumwe baherekezanye no hariya siko ha, kandi barakijwe kandi bakorera Imana. Abona nta kuboko kuriko kwiburyo, abibonye arakangukwa
akangutswe madamu abona isura ya monsieur irahindutse hama monsieur aca arasohoka ubwo nyene agenda yibaza ngo j'espère ko madamu atabibonye mugabo uvyaye vyose aruhira kubibona aca agenda ahantu hanze yicaye hanze haca haza umuganga amubwira ati docteur je nabonye umwana atagira ukuboko kw'iburyo docteur amubwira ngo yego wabonye neza kandi si ukuboko kw'iburyo gusa nta kuboko nakumagira nta no kuguru nakumagira abavyeyi baribaza tuvyaye igihume kubera ikavutse kubera ko nimba ataheje kwiforoma kubera ko inda itakorotse baribaza ko turi abakozi b'Imana ko turi mu mugambi w'Imana ko twitavye umuhamagaro w'Imana ko dukorera Imana ko Imana isezerana umugisha ku bantu bayikorera ni gute dushobora kwitaba umuhamagaro w'Imana n'umugisha w'Imana ibintu bikagenda gutya umwana yavuze ngo mama wiwe yamaze amezi 4 atinya kwakira umwana ngo amwonse kandi ngo vyabafasha igihe kinini nk'abavyeyi gusubira kugira confiance Imana mana urashobora kudutrahisa gutya urashobora kuduhemukira gutya ayi urashobora kudukorera ibintu bimeze gutya ariko nagenda bw'ikintu bene data abantu b'Imana iyo twitavye umuhamagaro w'Imana ntibisigura ko tudaca mu bibazo sino bibwira abo ngaha murabizi tubibona none nimvira kera naraniyaza ko pasteur de papa yige nakekeranya ko akomeye neza mu mutwe twaratuza ng'amasengesho mu gatondo tugatangura nkanzi kari hava arongora nkabona ari haji inyuma tugatangura nkabona karasenga kaza mbonye ahagaze hari inyuma aravututse arirutse aruye nkabona aragiye ntagarutse aho ndashaka kubabwira ngo gukorera Imana ni ikintu gikomeye wasanga aronse telefone ubwo nyene y'umuvyeyi mu telefone ngo umwana wanje ubu nyene ngo agira apfe ngo ntari karaheba akagenda yiruka kumutwara kwa muganga akagenda yiruka kumufasha kugira iki ndashaka kuvuga ngo nk'abantu b'Imana hari ibintu bitandukanye duha tubona byinshi bikomeye ariko ngo abavyeyi ngo bageze igihe bizigira Imana bizera Imana ko itihenze kwitaswase kwitaretse kumuha ayo maboko kwitaretse kumuha amaguru pa hazard batangura gusengera umwana wabo no kumwakira nuko ngo Mana nta erero ibaho mu nzira zawe umwana arakura mugakura bimugoye araja ku ishuri abandi bana baramucokoza ageze ku myaka 8 biramugora bati Mana nimba udashoboye kumpa amaboko nibikingira niyahure aja mu mazi bamutereka mu mazi ase umugambi wo kwiyahura ariko aravuga ngo ikintu conyene cambujije kwiyahura ni giki ati nimvira urukundo rw'abavyeyi banje navuga ngo ntaco bari bashoboye ico bashoboye kwari ukunkunda kandi barankunze uko bashoboye kose aca yimvira ingene kuri anterema yiwe boba bababaye ko batashoboye gukora ikintu kimwe ngo bamusove aca arareka kwiyahura aretse kwiyahura aravuga ngo mama wanje ngo niwe yanteye mwimbuto ngo yambariye ngo ndakubwira ikintu genga mwana ngo ndabizi ko uzokorera Imana ngo ndazi ko Imana izogukoresha ngo sinzi gute sinzi ingene bizogenda ariko ngo Imana izogukoresha ngo abateye imbuto mu mutima wiwe umwana atangura kwizigira ko Imana izomukoresha bene data no munsi yitwa Niki murakazi kakavuga butuma katagira amaboko siko numukozi w'Imana akomeye ashingira ntabantu benshi ubumuga bwiwe bumushikana hatari gushika akazana abantu benshi kuri Kristo nako ndamwumviriza avuga ngo ubu wosubiza mukambaza ngo mbega ngo Imana impe y'amaguru n'amaboko ngo ya ngo vyabaye kubw'umugambi wayo kugira ngo ubuzima bwayo buyiheshe icubahiro amasico conyene afisa akagore keza nibaza ko batigeze bibaza ko yorongora ariko yarose umugore mwiza afise umubebe mwiza ahesha Imana icubahiro rero bamwe bitaba umuhamagaro w'Imana no mu bigoye Imana yihesheje icubahiro reka mpeza amasahara agiye bene data ndabasavye ndabinginze nkuko Paulo avuga ngo mpwemuyera abingingira muri twebwe ndabasavye ndabinginze muze twitaba umuhamagaro w'Imana ndabasavye ndabinginze ngo muze tuve mu bandi kuko ijambo ry'Imana ngo twashizwe apart ndabasavye ndabinginze ngo muze tureke kwihabesa kuri iyo niveau y'abandi aho turi uno munsi dukubitwa nk'ibikubitwa abandi tunanirwa nk'abandi bidupfana nk'abandi haba tukarinda dupfa bagahamba umuntu akarondera icubahiro c'Imana kiri mu buzima bwacu akakibura kaba nibi none gukurikira Imana nibi ariko bigatumwa nuko twarabeshe turi mu ishengero ariko nidushaka gukurikira umuhamagaro w'Imana rero ndashaka kuvuga ngo nimba ushaka ubuzima bw'agaciro ubuzima bwo ngaha ku isi nta gaciro bufise ariko ubuzima bw'agaciro ni ubuzima bukurikira Imana ikirabutwara ubuzima Imana busaguse yadusezeraniye si ubuzima tunoba ahantu hariho hose ariko buri mu gukurikira ico Imana ikirakubarira amina
kumbura urifitiye confiance nyinshi cyane, kumbura afitiye confiance abiwanyu ko azogushikana mu bikomeye, kumbura ufitiye confiance igihugu canke ikindi kintu, aho ndashaka ngo ivyo byose birahemuka, bizoguhemukira, ntibishikaho byateza gushika. Ariko ndakubwiye ngo itaba umuhamagaro w'Imana, utangazwe n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Amina.